tuvuye mu rugendo rwadushikanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugendo ahanini yari inama ihuza ibihugu vya Afrika n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo twese hamwe duhanahane ivyiyumviro ku bijanye n'iterambere muri ivyo bihugu vyose. Ni inama rero isanzwe kuko ibihugu vya rutura bigize imigwi y'ibihugu byateye imbere kurusha ibindi, uzosanga kenshi bigirana inama n'ibihugu vya Afrika kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku bijanye n'iterambere. Iyi nama rero isa n'imwe twaherukamwe yahuza Ubuyapani na Afrika, hari yihuza Ubushinwa na Afrika, ibihugu vya Aziya na Afrika, Ubuhinde na Afrika. Nuvuga twama turiko turahura duhanahana ivyiyumviro kungene Afrika nayo ishobora gutera imbere. Iyo nama rero twavuga ko yagenze neza kuko vyari ibiganiro bitagiramwo kuvuga ngo hari utwara uwundi ata mukuru n'umuto, ahubwo twese duhanahana ivyiyumviro vyotuma ibihugu vyacu bitera imbere mu bisata vyose. Uburundi rero nabwo bwararose ikibanza kugira ngo nabwo butange ingene bwifashe mu bijanye n'iterambere ry'uburimyi n'ubworozi ndetse no gufungura neza. Iyo rero muri uwo mwanya twarerekanye aho Burundi bugejeje n'umwizero bufise ku bijanye n'iterambere. Ivyo twama twabibasiguriye bose n'abarundi barabizi. Mu bisanzwe Uburundi burafise ibintu vyose bituma bwoshobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi no gufungura neza, nuko twari twarasamaye gusa. Rero iyo bumvise umukuru w'igihugu ariko aravuga ibijanye n'uburimyi, kenshi barabira n'abatangaza kuko umenga n'igisata cahebewe abene gihugu gusa. Mugabo nko mu Burundi murazi yuko bwamaze gufata ingendo ya mbere kugira ngo bushigikire abari mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Rero vyarabanezereje, turabereka ngira ngo n'ibindi bihugu aho vyofatira, bakaba cerekana ko vyanezereje benshi nuko baraje kuturondera bavuga bati ibintu washikirije vyari vyiza iyo tuba twese muri Afrika twabikora uko. Muga rero duca dusaba n'abagwizatunga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko boza n'imitahe yabo muri ico gisata c'uburimyi. Ni muri iyo ntumbero rero no mu bisata vya Amerika twabonanye n'igisata kijejwe iterambere muri Amerika. Ico gisata rero nico gikorana n'abantu bose bari mu iterambere babikorera ivyabo canke ndetse n'ibihugu. Tukaba rero twaraganiriye, baremeza ko bagiye kurungika abagwizatunga benshi baza n'imitahe yabo mu gihugu cacu, kandi ko tuzobanda dukorana mu vy'iterambere kuko Amerika uretse ko yemeye kwigiye gufata mu mugongo ibihugu vya Afrika, mu Burundi twari dusanzwe twaramaze gutangura iyo ngendo mu bijanye no gufungura neza no mu rimwe n'ubworozi n'amagara y'abantu ndetse no mu bijanye n'inyigisho. Uretse rero n'ivyo, abagwizatunga ba Amerika twashoboye kugirana inama, ihuriro y'inama y'abagwizatunga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abagwizatunga b'u Burundi. Ni inama yagenze neza cane, bagiye bose bayikugura, yatumye abagwizatunga bacu berekana mu bisata bitandukanye ingene mu Burundi biriko biragenda, bakaba batwemereye ko nabo bagiye kuza mu Burundi rero kwirabira kugira ngo barabe ibisata bokoramwo. Aho rero nahacu ku bagwizatunga b'iwacu nabo kumenya ingene bobakira, bakabereka n'ingene bakorera muri iki gihugu cacu. Rero muri urwo rugendo ruca rujana n'ibindi bikorwa, ko twarabonanye n'abarongoye ibanki y'isi yose. Ibanki y'isi yose Burundi busanzwe nabwo ari mu banywanyi bayigize. Twarabonanye rero kugira dusigure imigambi turiko turakora, nabo dusiguriranire ivyo bariko barakora mu Burundi, turabe n'ingene twobandanya dutera imbere. Tukaba twaranezerejwe n'ibikorwa banke y'isi yose iriko irakorera mu gihugu cacu. Ni mu bisata bitandukanye, mu bijanye n'amabarabara. Ibarabara
turiko dukorera ko amahera yagiye yamaze kwemerwa ni barabara riva mu gisagara ca Bujumbura rigenda Gitaza iryo ivyigwa nuko twari twasanze byari byakozwe nabi tubisubiramwo ni baryaratanguye no kubakwa ayandi n'amahera ashika imiliyoni 150 bemeye kugira ngo badufashe kugira dushobore kugira ibarabara giyaguye rya Bujumbura Gitega rero ubu ivyo vyigwa biheze turiko turakora kuri Bujumbura Gitaza tuzoca rero rutangura ivyigwa vy'ibarabara rivi Bujumbura rije Gitega aho ni mu gisata kimwe murazi ko basanzwe barafashije bijanye n'umuyaga nkuba murazi nk'umugambi witwa Nyakiriza barafasha mu bijanye no gusubiza isi uburyohe bwayo hariho umugambi turiko turakorera hamwe bawutanguye bagira amakomine makeyi mu Burundi ariko ubu twagwiza umugambi w'igihugu cyose kugira dushoboye gukingira iyi si yacu ivu ntiritujane turibona ndetse ushoboye gutera n'ibiti uwo mugambi ukabusahiriza nawo nyene mu bikorwa vy'iterambere Banki Mondiale rero twaravuganye yuko tugiye kubandanya dukorana ariko hariho ikibazo tuguma turiko turigira hamwe ni kibazo caka kajagari bari barateye mu bijanye n'ibijanye n'amahera mva makungu murazi yuko hari harabaye menga dufise amasoko abiri mu gihugu cacu rero murazi ko twamaze kwifatira ingingo ku rwego rw'igihugu yuko dusubiza ibintu mu buryo mugabo kugira usubiza ibintu mu buryo utegereza kuba ufise ayandi mikoro nico gituma twaciye tuvuga ingene twoshobora guteza imbere gusubira guhinyanyura neza ibijanye no kuvunja iyo soko y'amahera mva makungu tuvuye ngaho twaciye tubonana na FMI naco nyene ikigega kiraba ibijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga murumva rero aho niho bikomeye cyane kuko na banki y'isi yose ivuga iti ni mubandaye mukora mutwereke ingene mwabitunganije kugira ngo muri uwo mugambi duce tumenya aho duterera rero nabo twayaze neza nagize n'Imana sanga uwuyitwara umufaso nayitwara ava mu gihugu cyagize ibibazo nk'ivyo Burundi bwagize hanyuma aravuga ati ntimugire ubwoba muzobivamwo igikuru n'ishaka no kugerageza rero tugakora intwari bereye kuko ico no muri Banki Mondiale nico badusaba nta gihugu cibiturire bashobora kujamwo nta gihugu gisesagura ituga y'igihugu bashobora kwemera guterera rero bakavuga bati ni mu bitumbereze neza tubandanye dukora abandanye nabasavye yuko nko mu kwezi kwa mbere kotangura twatanguye gushira mu nzira uwo mugambi nabo bacavuga bati nibavako nimukore dukorane kugira ngo dutangure ivyo rero bica bijana n'ikindi kigega giha imitahe abagwiza tunga giha ingurane abagwiza tunga bikorera ivyabo ico kigega naco rero bobo baragiranye n'inama muri iyo huriro ry'abagira y'abagwiza tunga muri Amerika n'abarundi nico kigega cari caje ico kigega rero tukaba twaragisavye yuko bofasha abagwiza tunga biwacu kugira ngo batangure nabo kuduga mbere igihe twahura na Banki Mondiale kubera ico kigega gikorana na Banki Mondiale twabasavye ko bofasha kubagwiza tunga bacu bakabaha nk'amahera ashika imiliyoni 150 kugira bashobore gukora amahinguriro abarimye bimbuye baronke aho bashorera kuko mu mugambi twe dufise novuga nti ni muri wa mugambi yuko umufuko wose utegeza kuronka amafaranga dushaka yuko abene gihugu bakora bakagwiza umwimbu muga bafise aho bashorera kuko ugwijije umwimbu ukaburi yushorera kesho cubiheba ucuvuga uti nzorima ivyo ndya gusa nzokorora ivyo shobora gufungura gasanga ntiyemera gukora vyinshi uko atagira isoko dushaka rero dushobore gushiraho isoko umuntu wese ico yimbuye akironkera isoko kugira bikunde nuko abagwiza tunga b'abarundi babarosa amahera yo kugura ibikoresho kugira bagira amahinguriro manini ashobora yuko abene gihugu bose ivyo bafise bashobora kuronka ivyo bafungura bakongera karonka naho bashorera ivyo wabo nico kigega rero kikaba cyatwijeje bo murazi ko tumaze kugirana inama zibiri kandi ubu tubazoca baza hari yindi nama yimirije nyene y'abagwiza tunga ndetse na ya nama iraba ivy'iterambere ry'u Burundi buca nayo nyene turiko turayitegura ibaho bakaba baratwemereye yuko bazoza kugira ngo bafate umugongo u Burundi
haje igihugu kigitangura biroroshe gukorana n'abagisahiriza kuruta iyo baza bashikira mu byo babona bidapanze neza mwopfa mubipangira hamwe. None rero twayaze neza kubijanye n'ubwo rugendo haba muri banki y'isi yose, ikiga kiraba ibijanye n'amafaranga ku isi yose, baba bose basahiriza mu bijanye n'abagwizatunga. Uretse n'ivyo rero twarakoze n'ibindi. Murazi ikibazo kiduhanze mu karere, twaragize inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo turabire hamwe aho tugejeje ikivi kuva duhejeje ya nama yo muri Angola, kuko twabona umenga ntibiriko biratera imbere. Rero tubona bidatera imbere bariregura bamwe bose imvo zo zarabitumye. Mu giciza twese turabiye hamwe turabakuru b'ibihugu, kuko bara bakuru b'ibihugu bashika 8, kiretse umwe yari yazanye umuserukira igihugu ca Sudani y'Epfo. Abakuru b'ibihugu twese ico twabonye nuko ubu tutoja muri sokwe niruzi, tuvuge ruti dushaka gushika kuki, dushaka gushika ku mahoro, kuyashika ko kuti cononye n'igiki, tukirabira hamwe duca dusanga yaba Ev.NDAYISHIMIYE nayo nyene irashaka amahoro. Catuvuga tuti rero ko ari ivyo ko bimeze uko twese tukaba tuvyumva kumwe, ubu rero dutangure tuje mu bikorwa. Aje ituma twaciye dusaba yuko inteko z'akarere ziri hariya muri Kivu ya ruguru ko zica zikorana n'ujejwe gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'amasezerano ya Angola, ubwo nyene bakaja bagakorana na leta ya Kongo kugira baje kuraba ikibanza abagwanyi ba Ev.NDAYISHIMIYE boca bajamwo. Ico bamaze kukibona rero bace bagenda, hanyuma ingabo zo mu karere zice ziheza zice zicungera umutekano aho hose bahora bari, kugira ngo abenegihugu ba Kongo bashobore gutaha mu ngo zabo, batange gukora ibikorwa byabo bari mu mutekano. Ico rero ubu ntitwiriwe turavuga tuti twikirangamisi iki, twavuze ko tugiye ku kivi, turababwira bose ico bakora n'ingene biganiro vya leta ya Kongo bica bigenda. Mbere duca turemeza yuko mu gihe Ev.NDAYISHIMIYE izoba yemeye yuko ishize ibigwanisho hasi kacija muri ico kibanza kizwi, yuko baca batangura wa mugambi wo kubasubiza mu buzima busanzwe, abinjira mu gisoda kinjira mu gisoda bakaja mu biganiro hamwe n'abandi. Rero turiko turabiraba na leta ya Kongo yatwijeje yuko abagwanyi bo muri uwo muhari nabo nyene bavyemera, mugabo ugasanga rero kubera ukwinubana kwabaye hagati y'ibihugu niho bavuga ngo bazohava babahenda ngo ntibabijemwo. Duca tuvuga tuti ivyo ntibigoye, ubu niho tuzoba turi, reka tuje ku kivi tuzoheza turabudutobera uwo mugambi. Kandi twese ciza, u Rwanda niho rwari ruri, Kongo niho yari iri, twese urumva niho twari turi, twese turavyemeranya. Nkaba rero mbona yuko hari mw'icizere gikomeye yuko amahoro ashobora kuza. Mugaruka batwaciye dufata ingingo ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere tuzoca duhura kugira ngo turabe aho bigeze, duce tumenya izindi ngingo zifatwa. Mu kwezi kwa mbere impera zako twamvikanye ko ivyo bihugu byose bizoca bihurira ngaho i Bujumbura kugira ngo turabire hamwe ingene vyifashe. Bica bijana nuko hariho urundi rwego nuvagwa mu karere, inama y'akarere iraba ibijanye nyene n'amahoro n'umutekano mu gihugu ca Kongo no mu karere kose. Iyo nama twavuze yuko nayo izociba mu kwa kabiri, kuko tuzoba twahejeje ya mbere y'akarere iraba ingene turiho turakoshira mu ngiro. Iyo nayo iciza nayo izobera ngaho i Bujumbura mu kwezi kwa kabiri, ndetse hoho no Burundi nibwo buzoca butangura kuyirongora. Murumva yuko rero Uburundi ico nabonye nuko abeshi barabufitiye icizere yuko muri iyi nzira burimwo babona ko Burundi burishoboye, bakavuga bati turavye mwebwe murazi aka karere ingene kifashe kahise kako, kandi murafise no burambe mu bijanye n'umugambi w'amahoro. Hariho vyinshi usanga twe tuba tuzi, kabwa uti bibigira uku ugize uku bica bimera gutya, ugaca usanga kandi bose bacabona ko bikwiye kandi bitunganye ko twobikora. None rero hariho icizere. Iyo nama rero twayihejeje neza cyane, kandi dufise umwizero kuko tuyihejeje. Ico gihe twayikora umukuru w'igihugu ca Amerika nawe yari ariko arahura n'igihugu ca Kongo, nico gituma twace tugira igira kabiri huza abakuru b'ibihugu batatu, umukuru w'igihugu ca Angola, umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umukuru w'igihugu ca Kongo, kugira ngo turabe ko ivyo twashitse ko bishoboka turi kumwe n'uwo biraba, kuko umugambi w'amahoro uraba igihugu ca Kongo ni twe twagiye kugifata mu mugongo. Nawe rero yarabinezererewe, aravuga ati
jewe ntaco nzokwigira nkora gishobora gutuma amahoro adatera imbere na cyane cyane ko amatora bayafise mu mwaka uza tukatuvuga tuti rero dukore twihuta tunyarutse kugira ngo aka karere kacu kagira amahoro tuje mu bikorwa vy'iterambere. Muri make rero novuga yuko ibikorwa vyakozwe nivyo kandi turafise umwizero yuko ibibandanya bizoguma bigenda neza.